Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka ndashaka uno munsi mutwibukanye yuko hano mwisi atari iwacu. Mwisi si iwacu. Ivyo ukora vyose mu projet menshi ufise, mu bikorwa vyinshi Imana yaguhaye, muri bike uwogira vyinshi, mu bikorwa vyose ufise, uzugenda uvuge ngo hari umunsi umwe umutima wanje uzohagarara, kava muri uyu mubiri kagenda aho ndiko ndategura. Kiriya gisagara turatujamwo turagitegura tukiri hano. Hariho ijambo Salomo yanditse mu gice ca 15:24 yaravuze ngo kubanyabwenge inzira y'ubugingo iduga irora hejuru. Kubanyabwenge ndakwifurije cyane kuba umugabo w'umunyabwenge. Inzira y'ubugingo iduga irora hejuru kugira ngo atandukane n'ikuzimu ibwina. Kubanyabwenge baratandukana n'ikuzimu. Kubanyabwenge inzira yabo igenda irora iyo mwijuru, iyo datari. Haleluya. Zaburi ya 90:12 ukavuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe mwana. Imana itwigishe guharura iminsi yacu. Utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Hano si wacu. Umunsi umwe umukozi w'Imana yagiye mu ndege ari kumwe n'umutegetsi kanaka byabereye muri Korea y'Epfo. Rero babona baje kwakira umukozi umukuru w'igihugu kubara kubita ingoma bibaneze kujya nyine bakira abategetsi. Iwe abona n'umuntu amutwaza ishakoshi. Aravuga mana, abantu urabona ingene bimeze zo mwizi. Jewe navuze n'umuntu atwaza ishakoshi. Ngo yumvijwe riramubwiye ngo we uyu yashitsi wabo, wowe nturashiki wanyu. Wewe nturashiki wanyu. Hariho ibihumbi n'ibihumbi by'abamarayika biteguriye umunsi uzotaha. Haleluya. Ndakwifurije cyane guharura iminsi yawe, gutunga umutima w'ubwenge. Tutwagwe n'ivyo Imana yaguhaye ngo bikwibagize yuko hari umunsi umwe uzava muri nosi. Tukiyibagizwe. Apana kwibagirwa, kuyibagiza. Kwibagirwa ntibishoboka kuko urazi kuzova muri nosi. Reka kuyibagiza. Hari umunsi umwe tuzova muri nosi. Tegura aho tuzoja kuba tutakiri hano. Tutakiri hano uzoba he? Kurategura. Twategura tugihumeka, tukigenda, tukivuga. Ntabyo kuvuga ngo reka twebwe dusigaye ino oyayi. Dusome. Yaravuze ijambo ryiza mu Baheburayo 13:14. Haravuga ngo kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho, ahubwo turiko turondera igisagara kizoza. Umwanditsi w'Abaheburayo Abraham aravuga ngo hano ko nta gisagara kizokwamaho, ariko turondera igisagara kizoza. Hari ikindi gisagara, itorero rya Kristo, barya abantu Yesu yaguze amaraso ye. Hari ahandi hantu tuzoja kubana na Yesu. Hari ikindi gisagara, ico gisagara ndakwifurije kuzoja kukibamwo. Haleluya. Ni igisagara cy'amahoro, ni igisagara kitabamwe abapfa, ni igisagara kitabamwe abarwayi, ni igisagara Mana we ndagusengeye mwene data ngo soje kubana muri ico gisagara. Dutegura ubugingo bwacu soje kubana na Yesu. Igice ca 11 16 mu Baheburayo haravuga ngo ariko noneho barifuza igihugu kirusha ico kiba Ciza nico mwijuru, nico gituma Imana itamara amazo no kwitwa Imana yabo kuko yabateguriye igisagara. Haleluya. Hari igisagara umwami yaduteguriye. Haleluya. Hari igisagara abana b'Imana bateguriwe. Yesu yarabivuze muri Yohana ngo ndagiye kubategurira aho muzoja kuba. Hari aho tuzoja kuba. Uyu mubiri twambaye, uyu mubiri ukubuza kubana n'Imana. Uyu mubiri ari igihugu henda. Umviriza ico Paulo yavuzeho. Igice ca 15:33 yaravuze ngo kuko uyu mubiri uborokweye kuzo kwambara kutabora. Uyu mubiri urabora. Uyu uzosubira mu gitaka ukutambara kuzo kwambara kutabora. Kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzo kwambara ukudapfa. Uyu mubiri upfa hari umunsi uzo kwambara kudapfa. Haleluya. Ariko uyu ubora ni wamara kwambara kutabora, n'uyu upfa ni wamara kwambara kudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Hari umunsi urupfu ruzomirwa n'intsinzi pe. Haleluya. Mukundwa, iwacu ni mwijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Uyu mubiri uzosubira mu gitaka niho wavuye. Ubugingo
weje kubana na Yesu, ndakwifurije kuzobana na Yesu, ndakwifurije gutegura ubugingo bwawe, uvuge ngo Mana nkiri muri nosi, tegura ubugingo bwawe buri munsi, tegura urugendo rwawe. Haleluya. Hari abantu benshi barangiza batasezeye, batabwiye abiwabo, ubwo bikamufata ubwo kereka bararangije. Mwene data, muri buno buzima bwa misi yose, tegura urugendo rwawe, umutima wawe uzubwira ngo umutima wanje we, uzubisengera ubwira Imana ngo Mana ndafuza kuzokubona, ndifuza kuzoja kubana nawe, ndifuza kuzoja kubana nawe. Paulo reka ndabasomera uyu mugani Luka yanditse igice cya 19, igice cya 16 umurongo wa 19. Yaravuze ngo habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambara abami, yinezereza nizera nziza, yama adibamye mu byiza imisi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara ku birembo ryiwe, yatoraguraga yatonyanga ibisebe, yifuza guhazwa n'uturokose munsi y'ameza y'uwo mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero umworo arapfa, abamarayika bamujana mu kiriza cya Aburahamu. Haleluya. Abamarayika muri bwa bworo bwe akishijara kukiranukira umwami. Haleluya. Ntukigere uvuga ngo watakaje ngo iby'Imana ngo kubera ubworo. Lazaro azahagarara imbere yawe. Muri bwa bworo bwe arapfa, abamarayika b'umwami baraza baramujana mu kiriza cya Aburahamu. Na nyamutunzi arapfa, arahambwa, ari kuzimu, ararangamiza, ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Agize gutya aramurangiza, ngo aramubwira ngo Aburahamu ti Lazaro ntiyonzanira amazi basi nima rimwe ry'amazi ko nyotewe mfuye, ndababajwe cyane. Aburahamu ngo aramwishura, aramubwira ngo aho muri naho turi ntawe uzugenderanira uwundi. Uyu mugabo nyamutunza aramubwira ngo wontumira Lazaro agasubira iriya ruguru twabanaga, iriya ruguru ko mfise bene mama batanu, aba bene mama batanu z'abasizemo, ntakabura isherezo bazonsanga hano, ntakabura isherezo bazosanga hano. Aramubwira ngo niba tumvira abahanuzi n'intumwa, ntakabura isherezo bazogusangaho. Bene data, mureke dutegura urugendo rwacu, inosi tuzoyivamo, uyimererwamo neza, ukumeze kose, ubuzima bwose umezemo, tuzava mu isi tuje kubana na Yesu umwami wacu. Paulo yaravuze ngo ariko tweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Ndakwifurije kuzobona Yesu, ndakwifurije umunsi Yesu azaza uzamubone, ndakwifurije kuzobona umukiza wacu Yesu Kristo. Yesu aguhezagire kandi aguhumugisha. Data, ndasengeye uyu mwene data ukurankurikirana, ndamusengeye ngo umuhe gutegura urugendo rwiwe neza, azokubone umunsi uzoza kutujana, tuzobana muri cya gitaramo wateguriye abera. Haleluya. Harigisagara watubwiye ngo waduteguriye, ndifuza kuzobana nawe, ndifuza ko umunsi uzoza tuzobana muri cya gisagara mwami. Ubane natwe tubane nawe. Amahoro yawe rutukomeho n'abantu bose ashibamira imiryango yacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndakwifurije kuzoba muri cyo gisagara nawe. Mana